kubera yuko nk'abantu cyane cyane babigeme mu byo bakunda harimo n'amajambo meza. Rero iyo uvuga amajambo meza y'urukundo burya baragukunda cyane, ariko si ukuvuga yuko zijya ndirimbo zihuye nuko tuba tumeze muri kamere kacu. Ni ukuvuga rero uca usanga akenshi umuntu agiye ku mugabo w'umuririmbyi yashikayo ivyo yaramwiteze ko ntaba ari byo asanga. Yap bakunzi mwese ibiganiro vya Ndaho TV. Ego nkuko mubibona ni Reverie, I'm back kuri micro ya Ndaho TV. Ego uno munsi rero murabona ko nishimye, merewe neza, namwe nibaza aho muri ho mwese ko ari fresh. Uno munsi nkaba ndabazaniye umwe mu baririmbyi bo muri 2-5-7 no muririmbyi akaba ndetse n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi mwagiye murakunda zitandukanye. Uno munsi rero turi kumwe nawe kugira ngo kutiyagira byinshi bitandukanye kubijanye n'ubuzima bw'abaririmbyi na cyane cyane mu rugo ndetse n'umuziki wiwe muri rusangi. Uno munsi muraza kwiyumvira ivyo byinshi vyiwe tuza kuyaga nawe. Kuramukije, karibu kandi kuri micro ya Ndaho TV. Ndaramukije na jewe fresh, ndaryohewe cyane. Ego imbere yuko kumbe tuganira byinshi bigiye bitandukanye, ndagosabe widondo bariko baradukurikirana muri kano kanya kuri Ndaho TV. Mbo jewe nitwa Abdul Karim Uwimana, kandi mu muziki nkoresha nyene Abdul, sinakunze guhindura. Hama nkaba ndumuririmbyi nyene w'umurundi akorera ibikorwa vyiwe mu Burundi. Ndumurundi ariko atagize amahirwe yo kuvukira mu Burundi. Ego naho abavyeyi banje arabarundi, mama avuka mu Kayanza, papa avuka i Bubanza. Ariko jewe bivanye n'akahise k'igihugu cacu navukiye hanze y'igihugu mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Hama nkuko bizi nyene naratevye ndagaruka mu gihugu c'amavukiro aho basokuru bataye uruzogi. Ubundi ngaha niho nkorera ibikorwa vyanje by'umuziki. Ndubatse. Ego reka ico bibatse turaza kugaruka ko mu nyuma. Ne uno munsi winjiye mu muziki gute, umaze gushika mu Burundi uvuye mu buhungiro? Sinzi kari woba warakuriye cyangwa woba wakuriye ni wacu mu Burundi. Ego hanyuma ibintu vy'umuziki uza kuvyinjiramo gute ryari? Mbo jewe nakuriye mu buhungiro, ko navukiye mu buhungiro ndabukuriramo gushika ku myaka 22. Hama umuziki gusohora indirimbo ikaja ahabona nabitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2012 2012 niho natanguye gusohora indirimbo, ariko umuziki nari nawutanguye imbere yaho. Urumva iyo umuntu afise impano y'umuziki ahanini nyahaba hariho ibintu byinshi byerekana yuko ayifise. Nanje naraciye muri izo nzira z'amakrebe, naraciye mu nzira zo mbega mu mikino y'abana n'umwana azoba umuririmbyi ahanini nyura mubona. Ego no kuvuga umuziki wanje vyanyavyo kuwerekana natanguye mu 2012. Ego baciye muri byinshi bitandukanye, utangura umuziki tumva imyaka simike. Uno munsi twavuga kwetse ku ndirimbo zingana gute? Mbo namba ntihenze mfise indirimbo zishika nko kuri 13. Mugabo izishika 4 zonyene nizo ziri kuri YouTube. Nizo abantu bashobora kuraba kuri YouTube, ariko natanguye urumva iyo myaka iheze. Hariho izamenyekanye cyane, hariho nk'indirimbo yitwa Nukuri Ndagukunda, yitwa Matati y'Amatongo. Izo zaramenyekanye mugabo kuri YouTube ntaziriko. Ego hama mu nyuma rero ejo bundi niho ntanguye gutangura gukora ibikorwa ndabishira no kuri. Tumaze gukora indirimbo zitari nke turavyumva. Mbe muri izo ndirimbo zose uno munsi urahuye n'umwe mu bagenzi bawe wemera cyane cyangwa ukunda, akubwiye ati ja kuri account yawe ya YouTube fata indirimbo zose uzifute usigaze y'indirimbo imwe, iyo ndirimbo wosigaza ni yahe? Man biragoye sana kubera urazi indirimbo iyo ari yo yose jewe ndayifatira umwanya wo kuyandika no kuyiyumvira ko, kandi kuri jewe
kuri jewe indirimbo mba nkunze cyane ni indirimbo mba mperuka gusohora vuba bayumvirize kuri YouTube nivyo byonyohera gusumba uko notanga akapera. Ariko turi kumwe n'umuririmbyi bose bemera abafisa abafana bariko baradukurikirana abafana ba Ndaho TV bari ngaha bose bariko baraturaba basi mu ndirimbo zawe imwe yonyene dushobora kubacishiriza ko muri kano kanya ariko baradukurikirana bose. Ntaco reka ndabahe iyo ngo icyo utifuza ko bakugirira ntukakigirira abandi nawe icyo wipfuriza umutima wawe rekura kidushikire natwe oho wogerageza guhinduka wohindura ingendo twese vyo dufasha wogerageza guhinduka hindura ingendo vyo fasha igihugu oh yeah. Nigiki mubona kibuze kugira ngo abaririmbyi namwe mutera imbere tubabone nk'abandi ko umuntu mu Burundi arakora umuziki kandi tukabona kamera yashizemo gasanga ariko arakora mugabo gazohiga umutipe kazamuka umubone nawe ya mafaranga y'investisa mu muziki ariko aragaruka wapi ingorane iri muri mwebwe iri mu bafana iri ku media iri hehe kugira namwe tubone mwazamutse icyo nokubwira cyo kwanza twebwe amahera dushira mu muziki sinibaza ko ari menshi kuko ngaha mu Burundi abantu ashobora gukora indirimbo y'ibihumbi 5 by'amadolari ntabahari tuvugisha ukuri mu gihe ku bandi bantu bo hanze hariho n'abashyize ku rwego rwo gukora n'iyirenga 10 20 mirongo urumva rero nta mahera menshi dushiramwe mu muziki kandi rero indirimbo kugira itere imbere ahanini nuko itaguma ngaha cyawe rero umbwira ukuntu uzokora indirimbo y'ibihumbi video y'ibihumbi 500 hama igende guhiganwa niyo umuntu n'indirimbo y'ibihumbi 30 by'amadolari ntibikunda sivyo hama mu muziki kunguka urashobora kunguka ariko nakubwiye bivana n'amahera wasizemo kuko ni business nk'iyindi ntushobora kurangura ibiro 200 by'ibiharage hama ngo ubyunguke ko ibihumbi 200 urafise management canke uri wenyene uvyikorera byose uri managinga wenyene management burya rero nico kintu ca mbere kigoye ngaha mu Burundi apana no kuri Abdul wenyene yego ko management iragoye gose ko abantu benshi yobona umurangira aho muza kugura ubwishaza mu budandaze kiro munguke ko 200 canke 100 mugabo kumubwira yuko azoshira amahera mu muziki hama munguke biragoye kandi ikindi naco ubujya umuziki ahanini ukogwa na sponsor ariko rero nta bantu dufise ngaha mu Burundi batanga ama sponsor nka jewe umuziki mfatiye nko kuri jewe no kuvuga ubonye nsohoye indirimbo ukabona ndayikoreye video na mahera nkuye mu mufuki wanje n'abagenzi baba bamfashije ntashira hamwe nta management yindi nta wundi muntu n'abagenzi banje banabwiye ati ndafise igikorwa kubera babizi yuko nzi gukora babona yuko umunsi umwe notera imbere bakavuga ati reka tugushiriremo akantu sha nawe uraba ukuntu wogira ariko nta bindi ufata amahera ugakura mu mufuko wawe ugashira mu muziki ego ukaronka n'ayandi utwara mu rugo hariya kugira ngo arasiga umiboneka mbega amahera iruhande y'akazi k'umuziki ukora ibindi bintu ukora ku ruhande ukuramo ayo mahera yose agufasha muri ibi na biriya ntakaye namba ariko baradukurikirana kuri Ndaho TV kumbura ashobora kugufasha biciye mu kazi ukora ashobora kuza kugushorera cyangwa ashobora guha ikiniki barakeneye kubimenya jewe nkora akazi ko kogosha umushatsi ndi umukwaferi aho nkorera heza sinzi yuko atari ntazoba nkoze publicité ninahavuga nta kibazo
mfise saro nkoreramo ngaha i Bujumbura muri ville ahahora pafe kera yitwa Sunlight Salon. Niho nkorera. Mbo jewe rumva amaheranda yakuraho nyene, hama n'abagenzi bakongerereza. Yego kandi ndabayeho, ndashima Imana, ariko nshima Imana mu ruhande rw'uko mbayeho, ariko mu bijanye n'ibikorwa nkora ndacakeneye kubona hari akantu kaduga, kuko bani nta muntu ashobora gukora adatera imbere mu kintu akunda ngo abiryohererwe. Je ndakunda umuziki cyane kuva mu bwana, kandi mfise ibikorwa byinshi ntarashira habona, kandi mbere novuga yuko vyiza ariko bibura abamfata mu mugongo kugira nerekane ibintu nshoboye. Rero burya hariho ukuntu usanga hariho ivyiyumviro vyiza vyatugumyemo, ejo ugasanga umuntu arabipfanye bitarashika aho biri, ejo wamara kugenda n'abantu ntibamenye yuko wari intwari kuko utigeze uronka ahantu ushobora gushikiriza iciyumviro ciwawe ngo giterere igihugu cawe. Abariko baradukurikirana nobabwira yuko ndabakunda, hama bakurikirane ibikorwa vyanje kuri YouTube channel yiwanje, ni wandika Abdul cumbona, canke ukandika izina ry'indirimbo, hariho uzonyica canke ushaka gute, ibintu nk'ivyo, canke hinduka, ukaraba indirimbo ziwanje. Iyo muravye indirimbo ziwacu kuri YouTube muba muduterereye ikintu gikomeye cyane. Ni vyiza mugakora subscribe, tukaronka abantu benshi, hama ibikorwa vyacu mukabisangiza abandi, bigashoboka yuko dutera imbere, ko burya nta muntu numwe ashobora gutera imbere wenyene yifashije kuri buri kimwe ata muntu numwe amufashije. Reka rero ngire ko nshimira mwebwe mwese mwatanguranye kino kiganiro natwe tukatugisoreje ngaha nyene. Ndabashimira mwebwe mwese mwitanga mukagira like na comment, ndetse mukaba mwarabaye n'ababone kuri ya chaîne yacu ya Ndaho TV, ndetse nkabatumira no kuja kuri chaîne ya Abdul mwayumvise naho nyene mukagira ko subscribe, ndetse mukagira like kugira ngo mwandanye ibikorwa vyacu twese tubikwiragize n'abandi bose badashoboye kubishikira babironkereho. Abdul kira randi nawagire subscribe hari ni chaîne ya Ndaho TV, nimugire subscribe kuri Ndaho TV, na subscribe kwa Abdul. Bye, ciao.